Nagerageje kurondera kwimenya ngize insiguro zanje mu mutwe mfatiye ku gihugu. Nasanze mvuga nti ndi Umurundi, ndi Umutanzania, ndi Umushinwa, ndi Umufaransa. Mfatiye ku rukoba ndi umwirabure, ndi umuzungu. Mfatiye ku myemerere ndi umukristu, ndi umuyisilamu, ndi umupagani. Mfatiye ku gihagararo mfise mu muryango ndi umuvyeyi, ndi umwana. Mfatiye ku kazi nkora ndi musitanteri, ndi buramatari, ndi umupasiteri, ndi umwigisha, ndi umunyeshure, ndi umukoresha, ndi umukozi, ndi umuganga. Mfatiye ku butunzi ndi umukene, ndi umutunzi. Mfatiye ku gihagararo umuntu afise mu kibano ndi umushingantahe, ndi umugabo, ndi imbundege, ndi umupfasoni. Ariko mu by'ukuri ndinde? Muri ibyo bintu byose nadondaguye ndinde? Vyokunda ko mvuga uwo ndiwe ntabanje kubihuza n'akazi, urukoba, aho ntubuka, igihagararo cyo mu muryango, mu kibano, uko abantu bambona cyangwa uko nibona? Jewe ndinde? Yarimaze gushika nawe ikibazo niki. Ikiganiro cyitwa ndinde. Ikiganiro gica ku TV Moto Solution. Ikiganiro kidushikiriza ivyigwa bidufasha kwimenya. Kuko burya kwimenya niyo ntango yo kubaho ubuzima umuntu yipfuza. Abarundi baramaze bati intimenya niyo ntinegura. Kwimenya niyo ntango ya mbere yo kuba icyo umuntu yarasanzwe ari imbere y'uko arondera kuba icyo ushaka kuba.